Hey, uno munsi tugiye kwiga kurivuga to hang. Hang, abasoma ngo hang, abandi ngo hang, ariko reka tuvuge hang, to hang. Iri niryo rivuga tugiye kwigako. Murabona titre ivuga ngo hang and its phrasal verbs. Ni ukuvuga tugiye kwiga kurivuga hang, turisigura kumanika. Birya vya kera mu Burundi bahora bagira bakica umuntu bamumanitse bivanye n'amakosa yakoze, ni to hang. Canke iyo ufise impuzu ukayimanika hejuru kuri portemanteau, navyo tuvyita to hang, to hang. Iryo niryo rivuga tugiye kwigako, to hang. Hanyuma turabe rero n'ico arico phrasal verbs. Hanyuma rikaba ari irya mbere uje ngaha kwiga ibivuga vy'icongereza, canke ukaba utaragira subscribe, reka umanze urabaho hepfo gatoyi handitse s'abonner canke subscribe uhavyonde. Ubwa mbere ubanza kubona ahantu handitse mwarimu Jo canke Joseph, aho ubonye handitse mwarimu uca uraba imbere yaho urabona handitse s'abonner mu gifaransa canke subscribe mu congereza. Hama biva n'ururimi telefone yawe irimwo, hanyuma uce uhafyonda. Ivyo bizogufasha kugira ngo ubandanye ubona n'ibindi vyigwa tuzoshirako. Ego nuko hama uce ufyonda imbere ku gakengeri kugira ngo ko tuzodushizako video nshasha uzoba uwa mbere mu kuyibona. Okay, thank you. Let's get started. Hang and its phrasal verbs. Namaze kubabwira ko to hang bisigura kumanika impuzu, kumanika ibirato, eka kumanika ikintu ico ari cyo cose, tuvuga to hang. Hanyuma no ku bantu, wa muco wa kera mubi wo kwica abantu babamanitse, navyo tuvyita to hang. Umva ku bantu no ku bintu ni to hang. Iryo ni rivuga to hang. Hama rero reka turabe phrasal verbs. Phrasal verb ni iki? A phrasal verb ufata irivuga verbe ugashirako preposition, a preposition. When you take a verb plus a preposition, you get a phrasal verb. Ni ukuvuga iyo ufashe irivuga ukarishirako preposition, nkuko mubibona ngaha turafise hang on. On ni preposition. Hama hepfo hang or hang up, iyo nayo ni preposition. Up ni preposition. Hama in hepfo murahabona preposition around. Izi zose ni preposition. Rero iyo dufashe irivuga tugashirako preposition, tuja turonka ico twita phrasal verb. Sawa, reka dutangure rero turabe insiguro z'aya majambo atanu dufise ngaha. Reka duhere ubwa mbere to hang on. Hang on bisigura to wait a moment, ni ukurindira akanya gato. Hari ikigwa twayibonyemwo muri telephoning, twarabonye ko to hang on bisigura kuri telefone, bisigura ngo guma ku murongo, ntugupe telefone, turiko turavugana, ugume ku murongo undindire gato. Turabana tuvugana nk'igihe mba ndiko ndacekinga ibintu, ndaba ibintu bitandukanye, ndakubwira ati guma ku murongo. Hanyuma atari mu gutelefona isigura kurindira akanya gato. Nk'ubu turashobora kuba turiko turavugana, kuvuga nkakubwira nti okay, hang on, hang on. Hang on ukuvuga rindira gato. Murabona akarorero, example, hang on, let me check. Aha ni igihe uri kuri telefone, umuntu akakubwira ati rindira gato reka verifye ndabe, ariko ku mashini nk'akarorero. Canke ibintu ariko arakurabira ahantu, akavuga ati guma ku murongo undindire gato. Sawa, reka tubandanye. Kuri kabiri, hang up. Hang up bisigura iki? Hang up means to end a phone call. Umuntu ariko telefona, muriko muravugana, you must hang up. After the call, you must hang up. Ni ukuvuga uhejeje gutelefona, urakupa kugira ngo amayinite ntaguma agenda. That's what we call to hang up. To hang up. To hang up rero bisigura gukupa telefone. Akarorero, example, oh, I forgot to hang up the phone, or I forgot to hang up the phone. Bisigura ngo ngo nibagiye gukupa. Hari go telefone ugasanga wibagiye gukupa telefone. Hari n'abantu benshi babigira
kumbure ngo ategeze ivyo muvuga ko muhejeje kuvugana, ivyo bigwa n'abantu b'urusaku, abantu b'urusaku nibo babikora, agatelefona mugasezerana mugabo gaca areka gukupa ngo yumvirize kubuza kubandanya uvuga. Nivyo bita to hang up, no kuvuga to hang up, no kuvuga uba wavyibagiye, it means you forgot to hang up or you did it intentionally. Sawa, reka tubandanye, no kuvuga uba wabikoze ubishaka canke wibagiye gukupa. Wabonye ko to hang up bisigura gukupa telefone. Hanyuma to hang up on someone. To hang up on someone. Iki reka tucigeko kaniniya cyane. Urabona to hang up on someone. Sawa. To hang up on someone gisigura iki? Kiroroshe cyane. To hang up on someone bisigura gukupira telefone ku muntu. Kumukupira ko telefone. Hari igihe umuntu mumwe muraganira ibintu bitaje ntibize akagutukira kuri telefone, muri icyo gihe uca gute? You must hang upon him or you must hang upon her. Mukupira ko telefone nivyo twita to hang upon someone. Kumukupira ko telefone umuntu. Example, why did you hang up on me while I called you? Why did you hang up on me while I called you? Why did you hang up on me while I called you? Ati ni kubera iki wankubye ko telefone kandi ari jewe naguhamagaye? Igihe umuntu mubwiye ibintu nyene bitaja ntibize bimushavuza arayikupa. Nivyo twita to hang upon someone, kumukupira ko telefone. Reka tuje kuri kane, ni hanging canke hanging, to hang in. Hanging bisigura kwihangana canke kuguma ahantu wihanganye. Nk'akarorero urashobora kuba nk'ubu reka n'akarorero tume dusome akakarorero ngaha hepfo. Hang in there, you will win. Nk'akarorero ugasanga n'abakinyi b'umupira bakaja gukina, ugasanga bazokina match zine, bakina match ya mbere bagatsindwa, match ya kabiri bagatsindwa, match ya gatatu bagatsindwa. Rero nkaho uba telefonye ushobora hang in there, nukuvuga mwihangane. Hang in there, mwihanganire nyine mugumeyo mpaka mugere kuri finale murashobora gutsinda. Rero nukwihangana, hang in there, kwihangana ukihanganira mu kibanza kanaka. Si kwihangana nyine bisanzwe, ni ikibanza uburimwo zero na situation ukwiri ukavuga ati reka ngume ngaha mpaka nihangane kugeza icyo kuzoshaka. Nuko tuje kuri gatanu. Gatanu naho ni hang around. To hang around ni kuguma ahantu kubera wabuze icyo ukora. Murumva ko to hang in bisigura kuguma mu kibanza uriko kabisa, uriko urakubitwa, uriko urafatwa nabi, ariko uraronka ivyo wifuza mugabo ukihangana ukagumayo. Ariko to hang around bisigura kuba uri mu kibanza kanaka kubera ubuze ahandi uja. Akarorero, hang around here for 10 minutes, I will be back. Birumvikana. Hang around here for 10 minutes, I will be back. Ushobora kubibwira umuntu ndindirira hanyene, n'ubundi ntacyo uriko urakora, ndindirira hanyene mu minota 10 nza kuba ngarutse. Birumvikana ngira mwabitahuye. Tubonye uburorero butanu dukoresha irivuga to hang, tukadushirako na preposition maze tugace turonka insiguro zitandukanye. Hang on, hang up, hang upon someone, hang in and hang around. Ndibaza mwumvise insiguro zitandukanye ayo majambo afise. So thank you very much and I look forward to seeing you in the next lesson.